Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV. Yes, reka twongere tubaye ikaze mwe bakunzi ba DFTV muhandanya dukurikirana muri ku mpande nyinshi z'isi aho no mwanya twagerageje kubazanira ikiganiro Hit Stars News aho twagerageje kuza ahantu B Fac on the floor ariko arashootingira video yiwe ya Agura. Behind camera ndi kumwe na Oli King kuri microphone ni kwa undi nyene numwe yama bikora neza ntari Clovis. Tugerageza rero kubazanira ibintu byose biba bigiye bitandukanye muri no Buja Forever. Nuno mwanya rero turi kuri tele novuga yo mwijabe aho B Fac karashootinga video yiwe ya Agura. Ni byinshi tugiye kumenya, ni byinshi tugiye kumenya kuri ino ndirimbo Agura, video yayo indirimbo mwana maze kuyumva mu buryo bwa audio. Banani wari karakora video kuri uno mwanya. Welcome rero twinjira indani tugerageze kubabwira byinshi bigiye bitandukanye, tunamubaze nitwagirika ubuntu tukaronka na benshi turazagerageza kubabaza mu ntumbero yo kubabwira byinshi bigiye bitandukanye ino video ya Agura. Welcome again. Tugerageje kubabwira ko tuza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye n'ino video ya B Fac on the floor. No mwanya reka shootinga video y'ino ndirimbo Agura. Iryo jambo rivuze iki musazi? Agura ni umuzingi munini. Agura ni indirimbo nyene, ni indirimbo abantu bose barazi aho karirimbo yuko bakira abana twaririmba tuturirimba. Yes, nyuma y'indirimbo ya Natasha n'indirimbo mwagerageje gukorana haragerageje kumvikana ko harimo amajambo y'ubusutwa byavuzwe cyane. Agura yoyo ntiwumva ko bazokumva mu ikintu kanaka ucubyumva? Amajambo y'ubusutwa mbe burya bimeze gute vraiment? Oya nkiyo Agura ari abantu bavyumvise director ashobora kumva ko menga harimo aka. Oya nta karimo vraiment. Agura nibaze yuko indirimbo ugize amakenga wiyumvira ibindi bintu tuja kuyumviriza. Ya niho bari byiza gusumba. Ni indirimbo watanguye gusohora mu buryo bwa audio mugabo ugiye kuduha video. Ino video comeback yayo tuyitege ku rwego hejuru. Ya nibaza ko atacizo bitwaye kuko yakoze no mu director bizi dora dukorana. Niwe yankoreye ndabe ni ige turiko turakorana. Yego vraiment tukanacho bitwaye. Nibaza ko image ziryoshe kandi nziza nawe wabibonye yuko ibintu bimeze fresh. Niba kwe abastari ndudi muri ko muragirirwa yo gukorana indirimbo nyinshi cyane kandi turiko zirasuka kuri no mwanya na Runtown DJ. Biriko bigenda gute? Nagafaranga kenshi basohora canke n'imigambi muri ko mubona imbere azo bari imigambi myiza cyane ni muri bwa buntu nyene muvuga ati kugira abazozi tuvugiriza. Jari ko ndakunda solidarité sinzi kurabibona amaze gukorana n'abartiste benshi uretse n'aba DJs maze kuririmbana n'abaririmbo benshi. Mugabo Runtown DJ rikurumvikana cyane mu ndirimbo ziriko zirasohoka no mwanya ico n'ikibazo kiriko kiravugwa muri Buja Forever. Usanga bariko bari branding, usanga bari mu kazi. Umuntu wese yumvikana ariko harakora. N'abandi bose rero nibaza ko sibo bonyene n'abandi bariko barakora. Nizera ahubwo yuko hakwiriye kubaho connection mu ba DJ n'abaririmbyi. Indirimbo Agura ni indirimbo ya B Fac. Niho wabarondeye cyane niho bakurondeye Runtown DJ? Ni jewe namurondeye Katlous. Kubera ko rijyajwe ndamaze kuryumva rikoresha muri animation. Ndavuga ati no ndirimbo kubera ko ariyo kuryosha ibirori ndumva neza ko rinshyiriramo. Nico ituma kuvuga ngo narondeye Runtown DJs, narondeye umuntu ashobora kunshirira muri rijyajwe. Sinzi kura mumva umuntu abishoboye n'umuntu bita Lil Jon w'umunyamerika gusa. Yes. Nawe rije gituma bagerageje kurondera no musi. Yes, kubona ari kurondera no mu DJ wari wese no muri Holy Star DJs nari kuja muri hehe. Aba DJ bose bigenga ariko rijyaje ndumva neza ko ariyo nari nkeneye. Ndumva neza yuko niwe nateza kwiyorientako. Ni nkuko ejo ni nakenera n'uwundi ashoboye ibindi ari we nzitura kuko sinajeje kuririmba. Yes, ni B Fac on the floor ugeze no tuvuga kari karakora cyane mu biteramo byinshi ugenda uratumirwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mugabo ni muri bwa buntu nyene tuvuga ati nugushimwa canke n'ibikorwa byiza cyane biriko biragushikana aho hantu ivyo bikorwa byose kurahaba. Sinaho ikibazo neza. Uri kuraronka ibiteramo byinshi cyane muri no misi. Ni indirimbo zawe ziriko zirafata abantu cyane canke niba kuri kuragirwa kugera kuri no mwanya? Jewe ibiteramo sindabigiye mu gusa
kuva ndirimba kuva mu 2000 na kuva mu 2014 narakora ibiteramo gushika no munsi uretse ko gusa peut-être uko ukora amahit uko ukora ibikorwa bitera bije imbere niko nabifuza ko mukorana baba benshi kuko utaronka n'abakurondera n'ubundi urumva ntuburabashikiriza aho bashaka bice bisaba yuko wongereza ingufu. Ni B Fac turiko turabona cyangwa turiko turumva amajambo menshi kadashobora kujya muri label nimwe yo mu gihugu cy'u Burundi hari ibintu kanaka abonamwe bavuga ati jewe sishobora kujamo je sindigera mvuga iryo jambo mugabo abafanzi bawe benshi barabivuga ko muhora mubivuga babivuze gutyo baba bandengeye akarimbi mugabo ico nzi coco je ndi umuntu abanza kwiyumvira imbere yuko akora ikintu no soma kontra yabo nkayumviriza mico duhurije ko tukagikora ico tudahurije ko ntitugikore kubera ko je nta kindi kintu ndavuga kirenge yico mugabe ico nzi label za hano nyinshi niko zimeze nyinshi uza gusanga nyene mbagitangura vraiment babashushe baba bumva ko ibintu wabikorana mu mezi 3 biba bihagaze. B Fac tugushimiye naye ndabashimiye jambo rimwe kuri DFTV ndabashimiye kubona mwaje kuntera intege sinzi ningene mwamenye yuko ndi muri tournage ariko urumva bamenyesha makuru nyene baguma barondera amakuru y'abaririmbye hano hose baba bageze en tout cas vraiment birankoze ko kubera biba binyereka yuko muri inyuma yanje support yanyu DFTV nigeri nta en tout cas bless sana and respect man abantu bose bariko baradukurikirana bagende bagire subscribe kuri channel yanyu nibaze yuko vraiment support murayikwiriye nkuko natwe tuyikwiriye no ku ma channels yacu ntibavyibagire babe baragira subscribe kugira ngo ino video izobashikire vyoroshe nka yego nkoresha official B Fac kuri YouTube Instagram ni nuko nyene twitega ino ndirimbo mu matariki make canke tuyihimisi nta tariki mumaze gufishira official izosoka itariki ni nibaza yuko ninaheza tournage ninaheza shooting nibaza ko ari muri nibaza ari nka Insomene Gus kubera indirimbo yari sanzwe yarasohotse barayumvise kwezi kw'icumi ni guhera itarasohoka oya guheze naho ni kuzoba ni hazo bari kure nuko ye tubagushimiye murakoze cyane ngiye twari kumwe na BBC on the floor agerageje kutubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye reka twinjire indani tugerageze kuraba undi muntu tugishobora kuvugisha amazi turangiza ikiganiro twagerageje kwiyemerera ko tuzagerageza kubereka benshi bagiye batandukanye bagize ino ndirimbo Agura ya by B Fac Lantown DJs mwagerageje kumva amajwi yabo cyane nivyo tugiye kubabaza nabo bagerageze kutubwira kimwe bibiri mu ntumbero yo kwisunga uko indirimbo nyinshi ziriko zirasohoka muri Buja Flava no mwanya turiko turumvamwo Lantown DJ ni irya hebanga mwabonye mu baririmbye ndondi nabemvye ndude barashoboye boy ni kwa kubashigikira no gufatana mu mugongo tu kandi si kuvuga ngo ni Lantown ni Katlous entre parenthèses muri Lantown DJs si Lantown yose ni oya numwe ni Katlous nakubwiye feedback tarabikora kujya nyene Yesu uri kuravuga ko ari ryabanga ryo gushigikiranira mu muziki ndundi tukaca tubona hari indirimbo nyinshi ziriko zirasohoka muri Buja Flava no mwanya twumva mu mazina ya Lantown DJs nimubona ko muriko murakora neza arico gituma ariko barabakurikirana cyane bon umuntu akurondeye mukorane suko kuvuga ko ba uri gukora neza turakora neza mbwa suko kuvuga ko ngo ari yakurondeye kubera ico nyene oya deja barimo ubucuti avant ubucuti kubana neza n'umuntu niko gutuma akubwira ati tukore ikintu tukorane projet gukora neza navyo mbwabirimo Lantown DJ ugeze no mwanya muri bangahe turi 7 biravugwa neza kari we murongozi wabo oya umurongozi wacu twa DJ Isa ikabigizwe n'abakurikira DJ Isa niwe dutwara hama DJ Feedback DJ Alpha Brown DJ Patman DJ B DJ Zenobino na DJ Katlous ça fait 7 ngo dutwara ni DJ Isa ni nandi makuru mfise ko Lantown DJs igiye vuba kugurura akabare it is slow cyane ngayo makuru aracara cyabi genda yafise ukuraje umumenyesha makuru agejwe kurondera amakuru y'aba star benshi n'abaririmbyi ndetse n'aba DJ ayo makuru ndayafise ayo makuru siyo bro mu minsi izani twabibona tukakurondera kandi uzugaragaze kuvyemera nzovyemera Ugeze no mwanya turiko turavugana abaririmbyi baba bakeneye kubarondera umuririmbyi wese ararekuye kubarondera canke hariyo bamwe baba bafise ubwo burenganzira bwo kubarondera bro nta rukumirizo ruhari
umuntu wese ari capable yo kuturondera dukorane ni bon kandi c'est pas question yo kuturondera turashaka kubarondera kugira dukorane. Yego. Ni muri ya ntumbero nyene mu mazimisi muturondega ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye ko mutavuza indirimbo ndundi kandi bakavugwa n'abastar ndundi nyene nka mwebwe muvuga kwiki muri aba DJ basanzwe babikora mukitangira umuziki ndundi mugashigikira abaririmbyi yo niyo babarondeye muca muvyakira gute yo mwumvise amajambo nkayo ntabaca intege mukavuga ati ibi bintu twofuma tubivamo. Happy bro. Dj Katlous twagakoze twiyemeje naki wacu vyavuga ko utavuza indirimbo ndundi antwa turazivuza vraiment. Sinzi urugero bashaka ko bo tuzivuza ko 90% ntibikunda urumva 90% ntibikunda kuko ahantu deja mu bunywera abantu baba basohokeye ntushaka kuvuza mene nivuga ururimi rumwe ntushaka kuvuza ikintu kimwe ko abantu basohokeye deja aho hantu sabarundi gusa urumva so ntibikunda rero gusa igihari zihari turazivuza vraiment. Mugo bavuga ati ni muri ya ntumbero yo guteza umuziki ndundi tuvuza ki wacu ijana kwijana mugo namwe mukavuga ati tuvuge ntibikunda bro kwisi yose ntibikunda ijahe aho ushaka hose ugende ntibavuza samples ziwabo bivuga reba mu rusaku urusaku gwiki urumva bavuga ibintu bidashobora no kuba yo ni mission impossible muto ntushaka kuvuza indirimbo 100% ntibikunda. Yes tugushimiye. Turagushimiye boss. Yes twari kumwe n'umu DJ yasatwa bikora neza muri Buja Flavor tubasezere tubandanye kwifuriza ibihe byiza tubandanye kubana nk'umuryango wagutse utaragenda ijambo rimwe kuri DFTV. DFTV nagomba kubwira aba fans bari ko barabiganiro bakomeze kugira subscribe biyabone nziza murabazana yabishasha. Yes kuva muri Downtown DJ. Ye tubashimire mubandanye mudukurikirana muciye kuri YouTube yacu muzaye mudukwizina ya DFTV de 57. Bye bye. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.